Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Onezime Dushimagize. Kaze bakunzi ba RPM mukurikira amakuru twabateguriye avuga kuri no wa kane igenekerezo rya 30 ntwarante umwaka wa 2023. Turahere ku ngingo nkuru ziyagize. Hari umusore yaranyurujwe n'abakozi b'urwego rw'iperereza ry'u Burundi avuye mu gihugu ca Kenya aho yarasanzwe arangurira imirimo yiwe ya misi yose. Mu makuru y'umutekano nyene hari umupfakazi yasanzwe ari umunywanyi w'umugambwe SNL wo ku mutumba Gifugwe zone Musenyi muri komine Mpanda intara ya Bubanza bivuga ko ashobora kugandagurwa umwanya n'umwanya bikozwe na bamwe mu bajeje intwaro hamwe n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi aho gwako yashize habona bagandaguye umunega wiwe mu ntango za Kigara mu mwaka uheze 2022. Murano makuru nyene turababwira ubusuma bwakozwe ku ishure ryisumbuye ry'imyuga rya Bubanza ku wa kane w'indwi iheze ahibwa imashini nyabwonko zigera ku 9. Nayo mu kiganira ko hambere cyo kuri no wa kane tubabwira ibijanye n'intambara bamwe bagwanya hambere bagura imbibe z'u Burundi. Aya nandi twabateguriye mu kanya kaze mu idonito. Ano makuru tuyahere mu gisata c'ubutungane sentare nkuru ikukira komine Muha mu gitaga ca Bujumbura yahanishije umunyoro wo guherayo abagwanyi 17 y'umuharire de Tabara bari batanzwe na leta y'u Rwanda muri munyonyo mwaka wa 2021. Tubibutse ko mu ntango bari 19 babiri muri bo bakaba barejejwe nayo 17 basigaye bakaba bagirijwe icaha co guhungabanya umutekano w'igihugu n'uw'abanyagihugu. Mu gisata c'ubutungane nyene umenyesha amakuru Florian Yangabiye yarengutse kuri no wa kane muri sentare y'iyungururiza ya komine Mukaza. Urubanza rwiwe rukaba rwumvirijwe mu ibohero rikuru ry'intara ya Muyinga ahasanzwe afungiwe rukaba rwavuye rushirwa mu mwiherero. Florian Yangabiye akaba yahagaritswe mu mpera z'ukwezi k'umunani k'umwaka uheze yagirizwa kuvogera imbibe z'igihugu n'ahatacemezo na kimwe cigeze cerekanwa. Sentare nkuru ya Mukaza ikaba yari yamukatiye igifungo c'imyaka 10 n'amande y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Amashirahamwe adahanira inyungu za politike akaba adahengeshanye gusaba ko Florian Yangabiye arekugwa kuko atakiri na kimwe ari karazira atari umwuga we wo kumenyesha amakuru. Ano makuru tuyabandaniriza mu gisata cy'agateka kazina muntu hari umuryango utabariza wabo inyuma yahakuwe mu ibohero rikuru rya Mpimba ntasubizweyo. Uwo yakuwe mu Mpimba yaje gutorwa n'abakozi b'inzego z'iperereza bavuga ko agiye kubazwa. Ubu haraheze hafi amezi 3 umuryango we atakayamba ufise utazi naho bamujanye. Ni nk'utu wateguriwe na Ines Gakiza. Uwo mufungwa atabarizwa yitwa Niyongabo Nestor yaramaze umwaka afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba akurikiranwa ku caha c'ubusuma mw'ibanki bankobu yarasanzwe akoramwo akaba yari yarayemeye icaha atakwanemera kuriha miliyoni 30 agaheza agafungurwa ariko ibintu suko byahavuye bigenda kuko nkuko isoko ryacu ribimenyesha umukenyezi wiwe naho yari yashoboye kwegeranya miliyoni 29 akazishikiriza ubutungane Niyongabo Nestor ntiyahavuye aronka amahigwe y'ugutezurirwa nkuko isoko ryacu ribandanya ribivuga inyuma y'uko gutanga ayo mafaranga Niyongabo Nestor yahavuye akugwa ahubwo mu ibohero rikuru rya Mpimba n'abakozi b'iperereza bamujana mu iperereza muri zone Rohero iruhande y'isengero Cathedrale Regina Mundi hari mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Ico gihe byavugwa ko bagiye kumubaza ku busuma bwari buherutse kuba kandi mw'ibanki bankobu. Kuva ico gihe nkuko amakuru RPI ifisa bimenyesha umuryango wiwe wagumye urindiriye kuwabo asubizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba nkuko byakorewe uwundi munyororo bajanye kubazwa nawe nyene akuwaho mu Mpimba ariko amaso yaheze mu nzira. Ubu mu muryango bakaba bafise amakenga ku mutekano wa Nestor Niyongabo kuko kuva muri uko kwezi kwa mbere batarasubira kumukubita ijisho canke ngo baronke agakuru kiwe bagasaba kumenyeshwa nimba wabo akiriho ahafungiwe nico ariko aragirizwa. Arakoze Ines Gakiza mu gisata c'umutekano umuryango wa Elvis Izere usaba ko yorekugwa. Uwo musore yaranyurujwe n'abakozi b'urwego rw'iperereza ry'u Burundi avuye mu gihugu ca Kenya aho yarasanzwe akora akazi ko kurarira magazine.
Emile Nibasumba yawuteguriye iyo nkuru. Igihe yashika mu Burundi avuye muri Kenya kuri uwa gatatu, Elvis Izere yari afise intumbero yo kurondera imiryango ya bagenzi we bari bagirijwe ko basize bivye aho bari bajejwe kurarira ku mangazini y'umunyasomaliya muri quartier yitwa Isiri mu gisagara ca Nairobi. Uwo mubanyi wiwe w'i Nairobi avuga ko yaronse amakuru ko abakozi b'iperereza bo mu Cankuzo baciye bamufatira mu nzira. Uwo muhungu ngo yari yarose lift ya ambulance yo mu Cankuzo, bageze ahantu bita ku Kambanga bariko baca Igitega, baciye bamukura mu modoka documentation yo mu Cankuzo ikivuga ati uwo muntu kurayo n'isakoshi yiwe, baca bamushira mu modoka ya documentation yo mu Cankuzo baca baramutwara. Uwo mubanyi wiwe avuga kandi ko umuryango wa Elvis Izere wamurondeye mu busho bwo mu Cankuzo uramuhebura. Kuri uwa kane twatelefonye buramatari w'intara ya Cankuzo Banyiyeza ko Boniface aca twishura adukankamira avuga ko abiwabo na Elvis Izere bicaranye. Kubiwabo no bajeje turi kumwe nk'ubu ko twicaranye uzukurayo. Tumubajije ko Elvis Izere wewe yoba yabonetse aca ducira ko telefone. Ababanyi biwe mu gisagara ca Nairobi bavuga ko Elvis Izere asanzwe avuka muri iyo ntara ya Cankuzo, yari amaze imyaka hafi 2 n'igice mu gihugu ca Kenya, akaba yajanywe no kurondera ingene yibeshaho mu buzima bwa misi yose. Arakoze Emile Nibasumba. Narabwiye mu ncamake y'ano makuru hari umupfakazi asanzwe n'umunywanyi w'umugambwe SNL wo ku mutumba Gifugwe muri zone Musenyi komine Mpanda mu ntara Bubanza. Bivuga ko ashobora kugandagurwa umwanya n'umwanya bikozwe na bamwe mu bajeje intwaro hamwe n'abarongoye umugambwe CNDD-FDD biri ku butegetsi. Uwo mukenyezi akaba amaze amezi arenga 3 ari mu kinyegero, aho ko yashize ahabona abagandaguye umunega wiwe mu ntango za Kigara mu mwaka uheze 2022. Ababanyi hamwe n'abamwegereye bagasaba ko yokingirwa. Inkuru twateguriwe na Emmanuel Niyungeko. Uwo mupfakazi bivugwa ko ashobora kugandagurwa yitwa Lisette Tuyishime, akaba umuvyeyi w'abana 4, ari muri 5 batowe ku mutumba wa Gifugwe ku giti cy'umugambwe CNL, akaba kandi ari no muri komite y'indongozi z'uwo mugambwe wa Gatongwasa muri zone ya Musenyi. Amasoko ya RPA aho muri ako gace amenyesha ko ako gatotezo kariko gakorerwa umupfakazi Lisette Tuyishime katanguye inyuma y'iyicwa ry'umunega wiwe Lionel Nzoyisaba ku wa mbere Kigarama umwaka uheze w'2022. Nawe nyene akaba yari umunywanyi w'umugambwe CNL. Amakuru atangwa n'abanyagihugu bo ngaho muri komine ya Mpanda akemeza ko umuhisi Lionel Nzoyisaba atakindi yahowe atari ivyiyumviro vyiwe vya politike. Abantu baharogwa muri 15 nibo bagirizwa ugo rupfu. Aha twovuga bamwe muri bo baza kwisonga imbonera kure Heri Bigirimana, uwo batazira Roger, uwo batazira Senegale, Timothée Basabose arongoye umutumba wa Gifurwe, Merikioro Ntakirota umukuru wa zone ya Musenyi, hamwe na Joashema Nirakiza Inyamiramabi ikorera ngaho muri komine ya Mpanda. Kuri urwo rutonde rwose uwo batazira Roger wenyene niwe yahagaritswe kumvo z'amatohoza. Amaze gushira habona abagandaguye umugabo wiwe, inama z'urutavanako ngo zagumye zikorana kugira ngo uwo mukenyezi nawe yakubuzima. Amasoko yacu avuga ko zimwe muri izo nama zabera mu biro vya Jean Bosco Mugwanashaka, umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine ya Mpanda, izindi nazo ngo zikabera mu biro kwa musitanteri w'iyo komine Nadine Nibitanga. Amaze kubona ko umutekano wiwe ugeramiwe, uwo mukenyezi yahavuye atinzu yiwe aja gusaba indaro mu babanyi. Aha rero ngo akababayeho mu kinyegero, akanaguma ahindagura aharara. Ababanyi hamwe n'abamwegereye bagasaba ko yokingirwa. Tumurondeye kuri telefone Nadine Nibitanga arongoye komine ya Mpanda yemeye ko ivyo mupfakazi Lisette Tuyishime abizi. Naho biruko uwo mutegetsi akaba atansigoro zindi yatanze ngo kubera ko yari mu nama. Tumushimire na Emmanuel Niyungeko. Abanyagihugu muri zone Nyakabiga barashima zimwe mu ngingo zaraye zifundikiwe mu nama y'umutekano yakoresheje n'urongo iyo zone ari kumwe na zimwe mu ndongozi mu gipolisi. Ni inama yari hagaze hanini ku busuma bukorwa n'abantu bitwaje imipanga bwimonogoje muri iyo zone ya Nyakabiga. Ariko naho biruko abanyagihugu bavuga ko baratekaniwe kuko babwiwe ko abacungera umutekano bakwiye, bakibaza ko izo nkozi z'ikibizo bazikorana nabo bajeje umutekano kuko bitumvikana ingene zo kwidegemvya mu karere kuzuyemwo abapolisi. Uyu ni umwe mu banyagihugu bitavye iyo nama. Inama yarabaye ejo munsi wa 3 ibyo zone yakoresheje ari kumwe na chef de poste. Abanyagihugu barabishimye cyane ko ngaha mu Nyakabiga hatangiye iminsi ubusuma tukaba tumenyereye yaho umuntu
ataha ageze ku rugo rwiwe ukabona itagisi iraje inyuma ziwe barurutse baramucakiye baramwambura ivyose vyose. Inama ingingo bafashe nuko yuko bozirira hagati y'amazu aho bita mu bunjiye, hanyuma abantu bagashyira amatara ku mabarabara ku mpangu. Hanyuma ikindi kintu mugabo yasaba muri atatomoye neza mugamba ko yabisaba yasaba yuko hoba gusubira gukizura kwimbonera kure amasaha 3 ngo saa 8 na saa 9 na saa 10 ijoro. Ariko ico poste yavuze yuko afite abahungu bakwiye yagiye gucirizaho gucungera umutekano. Gasaba yuko abobona abantu babateye amakenga ko bisenyera akabibwira igipolisi hamwe n'intwaro. Abo bahungu b'uyu chef de poste baba bari ngaho nabo nyene twikeka ko nabo nyene baba bari mu bahungabanya umutekano naho babujejwe mugabo si bose. Amara avuga yuko ububotike buto buto budandaza inzoga benshi bita ku madirisha yuko bokugara isaha 4 z'ijoro. Hama bavuga yuko ubwo botike hariho batera amakatsi baba bagenda bakanwa bakaraba aho umuntu gena ataha gena yinjira bakabona aho yanwereye amasaha atahiye amahereza bakaba bamutegera bakamugirira nabi. Bavuga yuko rero ubwo kugarwa kare kubera arizo nkwezi z'amarera. Ano makuru tuyabandaniriza mu gisata c'intwari ibereye. Abasirikare b'abarundi barungitse mu gikorwa c'ubugakona amahoro mu gihugu ca Somalia barabandanya kwiyamiriza ubunyonyezi bakorerwa n'abarongoye na cane cyane mu bijanye n'ibifungurwa bagenewe. Umwe mu basirikare bari muri ubwo butumwa ariganuriye rushasha rusigaye rukoreshwa n'ababatwara mu kunyuruza ivyo bifungurwa bitwaje ko ariko basabikanya ivyabonetse mu makambi yose. Ubwo busuma babukora mu buryo butandukanye. Hari ubukorwa mu gupakurura bikiri kuri poro kuri marine aho hari ibisigara aha imugadisho unije twebwe abasirikare sanzwe tuhakorera aho naho twebwe bakatugavurako bagasubira bakagavura kw'irasiyo iyo iriko irajya imbarade aho naho nyene bagashobora kuba kuko ibindi yifuza ko bizaniwe barya abapasaje baba bavuye mu yandi makambi yandi agize ngaha Somalia ni kuvuga amafobe ayo rero ngo nayo baba bagwaye abaje kwivuza abaje baje mu makonji abo bose bakavuga yuko ngo yashiye yabo ngo kweri taza reka tuyikure kubiko biraje ibarade bize ngaha imugadisho kuri ayo baca burindege bagenda abaje kwivuza hanze abaje kwivuza mu Burundi abaje mu makonji arayihana ati bose baza barafungura ngaha rero ibyo byagiye kuri tere twazukiro igitangaje bivuye ibarade nitumvigane banza gushika ibarade cyari gukurirwa ko ngaha imugadisho rero ibikurirwa ko ibarade cyavuye ngaha kuri poro kikashika ngaha kuri marine bashobora kuja ku matera birasabwa ko ngaha imugadisho kandi byari byavuye ngaha nyene batabikuye kuri iri bivuye aho ibarade nivyo bidashika ngaha mu bubiko bwa mugadisho kugira bihabwe abasirikare baje mu makonji bagwara eka nabo baba barakoze amakosa barumikwa i Burundi. Iyo hageze kura gitaka ku makambi naho nyene bashaka kubwira yuko ngo barigabanirije mu bapasaje kumbe bumvikanye n'abatwara amakambi bagizwe ububiko bwacyo aribo bita abasikati abo n'abashatse kugabura abasirikare bati ngo hakiri idakwiye ngo nimusangire jimbi poma ngo nigiwe buzinganuko navyo byose byagurishijwe bahimugadisho. Ubwo busuma rero twebwe ntacyo tubona toko jena n'imburanira yokora ibishoboka byose akabuhagarika. Mu makuru nyene avugwa mu gisirikare c'u Burundi iyo umusirikare aguye ku rugamba ari mu gikorwa c'ubugakona amahoro hanze y'igihugu nko muri Somalia umuryango we ngo urahabwa indishi y'akababaro batitaye ku makosa yakozwe mu mirwano yatumye uwo musirikare agwa ku rugamba. Bivugwa na Gracia Rukindikiza yahoze ari ntwazangabo mu gisirikare c'u Burundi akaba bishikirije inyuma yaho abasirikare bidoze bavuga ko bariko barakata amafaranga yo guhindisha y'akababaro imiryango yaburiye abaho mu gihugu ca Somalia ngo bitumwe nuko ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryo bari tatanze mu mafaranga y'indishyi y'akababaro ngo uko abasirikare bapfuye biturutse ku burangare bw'abasirikare. Mu bisanzwe mu masezerano y'abasoda bagiye kugwana baje bari muri amisome ahagize abapfa mu masezerano nuko baba indaminize kuko baba bari kuri service ya bahimbwa na menga mahera muri Union Européenne naho onishobora kubirimo icarico cyose hama hariho babendaminiza sico kimwe nabijya byo mu gihugu barabendaminize hari amahera ategekanijwe ntibimeze namba nka kujya kw'imodoka umuntu avuga ngo nagize assurance omonyo mu canke nagize assurance isanzwe yuko ndi mu makosa ntaba endaminize. Mu gisirikare nta muntu aba mu makosa nta muntu
aba atari mu makosa. Ivyo makosa ntavyo baraba, urashobora gutegwa mukaba mwagize manevre nabi, ico si kintu bashobora kuraba ko bene ayo makosa ni ibintu je nibaza ko ari ibintu baba bitwaza. Twovuge mu gihe abafinansa misoma batanga amahera ya misoma boramuka bahindiye amategeko bakavuga bati twebwe bigenze uku canke tuzobariha vyose bizoba birimo mahera tubaha harimo n'ama assurance. Ayo mahera ntabwo umusirikare kuko umusirikare umva bakiriho kugira ngo bategekanye ahabwa igihugu abari muyo igihugu kironka. Twovuga naho ko igihugu coba kitaronka ayo mahera mu bisanzwe mu gisirikare canke mu rwego rwo guperereza barafise amahera menshi bita caisse noire. Ayo caisse noire nayo guheza ngo barihe bene ivyo bintu byose bishobora kuba bashobora kuyakuramo bakabariha ntivyoba yuko bukata mu mushahara w'umusirikare nta birimo kandi hariho na caisse noire no mu gisoda barashobora gukuramo bakariha hariho n'amahera yandi igihugu kironka. Muga mu bisanzwe nta vyahindutse ko nishobora guhinduka ku Burundi gusa nibindi bashobora kuba bitwaza. Iki naco nuko amahera baronka wo muri Somalia ntashobora mu gihe na kimwe kugira ngo arihe abasoda bagiye muri Kongo kuko ntibihuye namba. Umusoda yagiye hanze asa n'uwagiye muri mission ariyo yose amahera aronkeye hanze abari gwiwe ntabare y'igihugu igihugu kiba cyamaze kuronka yayo. Biba ari ibintu bidatumbereye novuga ko arabukuba umuntu anyonyeza abasirikare. Mu gisata c'indero nababwiye mu ncamake n'amakuru imashini nyabwonko 9 zaribwe n'abantu bataramenyekana ku ishure ryisumbuye ry'imyuga ry'Ububanza ku wa 4 w'indwi heze. Abanyeshuri n'abarezi bo kuri iryo shure basaba ko hoba amatohoza yimbitse kugira ngo hamenyekane abakoze ubwo busuma bongere bakurikiranwe n'ubutungane. Ni nk'utwo ateguriwe na Eric Niyonzima. Mu gatondo ko kuwa 5 w'indwi heze no vyamenyekana ka mashini nyabwonko ngendanwa icenda y'ishuri ryisumbuye Etebe Ubanza yari yibwe mw'ijoro ryo kuwa 4 nk'uko amasoko yaca bivuga. Ayo mamashine yarasanzwe ari mu kirasi cabigenewe Star Multimedia mu Gifaransa. Ubwo busuma akaba bwatangaje bamwe mu barezi n'abanyeshuri bo kuri iryo shuri na ryatigeze habomogwa nk'uko vyemejwe n'umuyobozi ajejwe ivyigwa aho kuri iryo shuri ari nawe yashitse ubwa mbere asanga harugaye nk'uko bari bahasize. Bamwe mu barezi bo kuri iryo shuri baganiye na RP bamenyesha ko badatahura ingene nyuma y'indwi yose abaye ubusuma bene ubwo atamatohoza arigera kogwa kugira bize yamenyekane. Bagasaba ko umuyobozi ajejwe ubuhinga ubujejwe ivyigwa hamwe n'ubujejwe ikibanza ca Star Multimedia borenguzwa bagasigura ingene izo mashini nyabwonko zagiye kuko ari bo nyene basanzwe bafise imfunguruzwa zugurura ico kibanza izo mashini zibikwamo. Ivyo biruko mu gihe mu kwezi kwa gitugutu kumwaka uheze kuri iryo shuri nyene hibwa amashini nyabwonko abiri. Amatohoza y'igipolisi akaba ataco yavuyemwo kuko bamwe mu barongoye iryo shuri bagizwe ubwo busuma batashoboye gukomwakomwa nk'uko amasoko yacu abandanya bitubwira. Kuri ubwo busuma uruganda rwa RPA rwarondeye Gervais Miburo umuyobozi w'ishuri ryisumbuye ry'imyuga Etebe ariko ntiyatwitavye. Twanagerageje kumwandikira ubutumwa bugufi kuri WhatsApp ubwo nabwo akaba yabusomye ariko akaba ataco yabuvuzeko. N'ubu igitoro kirabandanya ko umuzibuye mu gihugu cose hadasigaye inyuma igisagara ca Gitega na Bujumbura. Ariko naho biruko kuri magendo ho nticigera kibura abakidandaza nabo bakaba batigera bakomakomwa kubera igihagararo bafite. Akaroka hafi nako mu ntara ya Kirundo hazindutse hasafye igitoro kiri mu mihana y'abantu uretse umuhana umwe wari mu essence yanyegeje n'urongo iyo ntara. Ni nk'uko wateguriwe na Marie Ange Irakoze. Byose byatanguye kuri uyu wa mbere mu gatondo igihe abategetsi batandukanye bo mu ntara ya Kirundo bari baramutse bakorana ngo bigire hamwe ikibazo c'umutekano muri rusangi. Iyo nama yari yitabiwe n'inzego zo mu bisata vy'amagara y'abantu ku rwego rw'intara, abaserukiye igisata c'umutekano, ic'ubutungane n'ic'indero n'abandi. Ariko nk'uko umwe mu bari bitabiriye iyo nama yavyiganiye RPA ngo umwanya munini wiharijwe n'ikibazo c'igitoro giherera mu rudandazwa rwa magendo. Iyo nama nk'uko isoko ryacu ribandanya ribimenyesha ngo yabereye mu biro vy'intara ya Kirundo, abayitabiriye bakaba barakariye cane uwuramutswe iyo ntara bamwagiriza kuba afise uruhara mw'ibura ry'igitoro aho muri iyo ntara. Bahita rero barahagurukira amatari bamwumvise yuko ingorane z'igitoro ziko zikamugenda bifitemo uruhare na cyane cyane ko areka abavoma igitoro bakakivoma kuko nawe asanzwe ari umudandaza wacu. Ubwo rudandazwa bivuga ko rukorwa na buramatari sugwemewe n'amategeko ahubwo n'ugwa magendo kuko nta station icuruza ibitoro afise. Ayo manyanga nayo akaba ayakora
ku ruyeri yitwaje bimwe mu bikorwa vy'iterambere bikorerwa muri iyo ntara arongoye nk'uko rino soko rya RPA ribandanya ribimenyesha. Abamatari mu kuvoma igitoro aguma avuga ngo nica amakoperative asanga ni koperative kuvomera ibitunguru ngo bifite amagurupe kandi ngo n'aborozi abandi akabaha impapuro zanditse ko bemerewe gushyira esansi mu mabido abari abatumye b'abakozi. Inyuma y'iyo nama havuye hazinduka hakogwa isakwa ry'amazu ari aho ku mugwa mukuru w'iyo ntara, igikorwa ariko cagaragaye nk'aho cari kigamije guhuma amaso abanyagihugu uravye ingene cakozwe hamwe n'imihana yasatswe. Afashe ibiciro bitari bike mu mihana itandukanye. Ikintu ariko cababaza abantu ni uko usanzwe ahora agendesha abamatari yitwa Valere abakorera barumbuga kuri komine wewe ntibigeze badakubisanga. Aho ni mu gihe ku munsi wa gatandatu yapakuye ibintu ya bagaje bine ariko ngize n'imodoka hari abamatari kuri Progress hamwe ikibagaje kimwe kirimwo amarexi 220 kiri ahantu ntibigeze bahahonyora ngo baje gushaka. Muri kino gihe abanyagihugu baho basaba abajejwe umutekano gukora bataravye nkunzi bakabaza iyo ndongozi yabo ico yakojeje ayo maritira 960 ngo abe yaheze mu minsi ibiri ataruko naho agahagarikwa nk'uko vyakozwe kubagirijwe kunyuruza amabati n'ibindi bikoresho vyari vyatanzwe n'umukuru w'igihugu. Aha mwomenya ko uretse Albert Hatungimana aramutswe intara ya Kirundo hari n'abandi bategetsi babiri batunzwe urutoke kuba bari muri urwo rudandazwa rw'igitoro ca magendo. Abo nabo nurongoye igipolisi muri komine Kirundo hamwe n'umuyobozi mwishikira mu biro kwa buramatari yitwa Nduwayezu Eric. Tumushimire Marie Ange irakoze tumira amateka tandukira igice ca kabiri ca kino kiganiro cahariwe kigabane ako hambere. Mu kigabane ko hambere cyo kuri uno wa kane tubabwira ibijanye n'intambara bamwe bagwanya hambere bagura imbibe z'igihugu c'u Burundi. Ikiganiro ko hambere cy'uno munsi mu gishikirizo na Marie Ange irakoze. Ikiganiro ca kahise amayagwa n'imihigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mu gishikirizo n'abamenyeshamakuru ba RPA iminsi yose ya kane. Uburundi co kimwe n'ibindi bihugu ku isi bwaragwanye kugira bushobore kwitwa iryo zina butako bugira imbibe zabwo. Hariho abantu bakoze ivyo bikorwa, abo nabo nabami batwaye Burundi nk'uwitwa Ntare Rushatsi Cambarantama ari nawe yashize Uburundi hamwe, umwami Ntare Rugamba nawe yaguye imbibe z'Uburundi hamwe n'umwami Mwezi Gisabo yatwaye mu gihe kitoroshe, niwe yagwanye na Bakavantara intambara itari yoroshe. Uyu munsi tugire tuyage kuri ivyo bikorwa bitandukanye abo bami bakoze. Mbega abo bami boba bagwanye izihe ntambara kugira Uburundi bwitwa igihugu? Izo ntambara zari zitunganijwe gute? Nshuti namwe bakunzi b'ikiganiro ako hambere, ivyo ni bimwe mu bibazo tugiye kurabira hamwe tubifashijwemwo n'umutumire wacu Niyongere Bonfils, umumenyesha makuru akaba anakurikiranira hafi ibijanye n'akahise k'igihugu cacu. Marie Ange irakoze nije turi kumwe kuri micro, ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze. Uri radio shahu uri radio. Ndasubiye kubaramutsa. Uburundi tubona uyu munsi siko bwahoze. Hariho imbibe zagiye zirashigwaho n'abantu, abo nabo sabandi nabami. Abashirutse amazinda rero bakamenya ivyakahise k'igihugu c'u Burundi, bavuga ko Uburundi bwari bufise abatware, umwe wese yari afise agace kiwe atwara, gushika igihe haje umwami Ntare Rushatsi Cambarantama ari nawe yagerageje gushira Uburundi hamwe nk'uko umutumire wacu Bonfils Niyongere abitubwira.
igihugu c'u Burundi aribwo Burundi bwa Nyaburunga ingwano ya mbere yoba yarabayeho dufatiye ku banditsi bakahise ibyo bagiye barandika n'ivyo abavuga akahise abo mu gifaransa bita les memorialistes abo shiruka amazinda bakibuka ivyakahise bagiye baravuga nuko Burundi bwabayeho ari Burundi bwa Nyaburunga buvuye mu Burundo nukuvuga ko hari umuganwa wese yaba afise ahantu atwara canke umutware akaca ahagira nk'ingoma yiwe ariko ku muzo wa Ntare Rushatsi ari bita Cambarantama yaratsinze abo bandi batware bose n'abaganwa baramwemera baramwimika nk'umwami w'Uburundi bwa Nyaburunga. Uburundi rero bwa Nyaburunga ico gihe bavuga ko ari gihe ca kera cane babugereranya nuko ubwo Burundi bwa Nyaburunga bwari bugizwe n'ibice by'Ubututsi, Ikirimiro n'Umugamba. Nta handi igihugu cagera ico gihe co kuri Ntare Rushatsi naho igihugu cagera yari yatsinze abatware bo muri izo ntara baramwemera hanyuma baramuyoboka ashinga ingoma y'u Burundi ariyo yubatswe gushikaho ingoma y'umwami w'u Burundi wa nyuma isenyugwa na Repubulika muri 1966 ku itariki ya 28 Munyonyo isenyuwe na kapiteni Mikael Micombero. Nk'uko muvyumvise rero Uburundi bwashizwe hamwe n'umwami Cambarantama. Umutumire wacu Niyongere Bonfils aratubwira ingene umwami Ntare Rugamba nawe yahavuye yagura imbibe z'u Burundi. Hanyuma kugira ngo rero Burundi mugire imbibe z'igihugu cagutse zirenga kure izimuzi ubu izi mbibe zihari uyu munsi ni imbibe zatanzwe n'abakoroni. Imbibe zatanzwe n'umwami Ntare Rugamba zararenga Kigoma zikagenda Tabora kagenda Kagera aho turiko tuvuga mu gisata c'uburengerazuba zikagenda gushika ahantu hitwa Mwanza ku kiyaga Victoria. Hanyuma ku rundi ruhande naho hari ku gisata co mu buraruko hariho Bugesera bushika no mu gihugu c'u Rwanda, hariho hakurya ya Rusizi Ubushi, aho hose Ntare Rugamba yarahagwaniye arongera hagira ubwami bw'u Burundi gushika no hejepfo ya Tanganyika aho bita muri Shaba Oriental, muri Kivu y'ubumanuko na Shaba Oriental bita territoire de Tanganyika, aho hose Ntare Rugamba yahashize imbibe z'igihugu c'u Burundi baramwubaha baramwemera. Muti rero umuntu Ntare Rugamba rero we nti yabaye nka babandi bavuga ngo ubudasize umwana asiga umugani. Ntare Rugamba yabaye umwami akomeye cyane w'u Burundi, yaguye imbibe z'igihugu c'u Burundi yagisanze uko sekuruza Cambarantama yagisize, ariko aracagura agihizo mbibe zose, arafata Ubuyogoma, arafata Ubuyenzi, arafata kumoso, harajabuka no hakurya aho bita muri Buyongwe naho muri Tanzania babwira yubu yahavuye yitwa Tanganyika territory, muri izo ntara za Mwanza, muri izo ntara za Kagera, muri izo ntara za Kigoma no hirya yaho muri Tabora hose haba Burundi. Kuba maze gutembera muri Tanzania igihugu c'u Burundi cyashika ahantu yitwa Uvinza kigashika aho Mwanza. Urumva rero imbibe za Ntare Rugamba zari nini cyane igihugu yari yahaye Burundi. Ivyo rero kandi si kuvuga ngo nivyo biba vyaranditswe n'akahise gusa, no mu bintu vyitwa uruhererekane w'ivyo abantu bayaga canke bavuga haba mu mvyino haba mu nanga canke mu miduri, birumvikana ko imbibe z'u Burundi zagera kure. Akararo ka hafi no guha ni nk'imiduri ya Nkeshimana bariko bavuga umwuzo w'abazungu, bavuga aho Burundi bwagera kure, bavuga umuzungu wa mbere ingene yaje agapanga mwibuye ry'ikibondo. Ikibondo uyu munsi ni hariya hari amakambi ya Nduta iri muri komine ya Kibondo mu ntara ya Kigoma. Ni ukuvuga ko aho hantu Kibondo hari mu Burundi. Hari ahandi hitwa Gakonko, hari ahandi hitwa Gasanda, ni hariya hafi ya Mutenderi, hari hitwa Gasuru, hari hitwa Kagunga, no hirya yaho ni gisagara ca Kigoma, hari mitumba ya Mwambutsa, hari yande uvuye mu buragane wacu uja mu buvuga rimwe uyu munsi n'ubuha. Urumva aho hose ubuha, ubuyongo, ubuhangaza byose byari bisata by'u Burundi. ni iki ryanje ryatwese ni iki ry'abanyagihugu.
RPA. turumvise ko ivyo bikorwa byose yaba ugushinga ingoma y'u Burundi canke ukwagura imbibe z'igihugu vyaca mu ngwano. Mbega none aho hambere hahise urugamba rwategurwa gute? Mofisi Niyongere araduha umuco w'ingene na cane cane umwami Ntare Rugamba yabikoze. Ingwano umwami Ntare Rugamba rero mu kuyigwana yagwanisha abantu bita intore. Intore nazo kugira ngo zirwane nizo ngabo za mbere z'u Burundi zabayeho zikomeza Ntare Rugamba, kandi Ntare Rugamba yarishikira ku rugamba nawe nyene ubwiwe bwa minwe akaruremesha ahageze hose. Niyo havuye zija ndirimbo wumva baririmba ngo namanihura ya rugamba, ariko kera barurimba ntambara iyo ubaye rugamba. Urumva rero aho yagera hose yararemesha urugamba kandi akarutsinda. Muti yarutsinda gute? Yari afise abo bita abatasi. Abatasi batata aho bazoja kugwanira. Yaragira abapfumu. Abapfumu bamenya ko urwo rugamba ruzogenda neza, bakorana n'Imana kugira ngo urugamba bagiyemwo ruzogende neza. Hanyuma akongera ahafasha akahashira abahungu biwe. Ahantu hose ku nkiko y'igihugu yahashira abahungu biwe kugira ngo horohe kubandanya ahacungera ahagira neza ngo ubutware bwiwe bugume bwagutse nk'uko biri mu nyandiko z'abizi vya kahise nka Yosefu Gahama n'abana ba Emile Mworoha bagiye bavyandika ko ba Jean Pierre Chrétien bari byo banditse, ariko hakaba rero byinshi bitanditswe byakozwe n'umwami Ntare Rugamba Rutaganzwa. Uretse umutware w'ingabo ari we mwami, nabo bagwanyi biwe barakenera gutegurwa. Ingabo z'umwami Ntare Rugamba zitwa intore. Umutumire wacu aratubwira ibigwanisho bakoresha nuko bigishwa kugwana. Igisirikare cyo c'intore cyayi cubatse gute? Intore zava mu ntore zitari ntoragura amayugi. Intore zabanza kwivuga amazina, baravuga bati intore zitari ntoragura amayugi. Ako ubona hambere hahise n'abakora ivy'uruhigi bumva bavuga ati ingamira yanje ni ingamira ya Rutiha imirindi, basigura ko itiruka ngo itinye. Gwinengesera makombe imisega yinengesera makebano. No kuvuga intore zigishwa kugema bakoresheje ibigwanisho bari bafise ibigwanisho bihe, bari bafise amacumu, imyambi, imiheto, inkinzo. Ahanini ivyo bigwanisho vyari bafise. Rero kugira ngo bige gutera amacumu bageme, hari ibintu bakina vy'urukiramende kugira bakomere bakirana bagirane, haba guhera ku batware ibuganwa bonye suko kerebutse gusumba abandi bakabandanya. Hama kandi igihugu cose umuntu wese w'igitsina gabo yarahamagariwe urugamba igihugu catewe, umwami bahamagaye baca banyaruka cyane bagatabara mu bumwe bwabo atagutandukana kurimwo. No muri abo banyamabanga bumva baja gutata bagirante byose bikora mu bumwe atagutandukana ko hari. Ngarutse ku kijanye n'ingeri intore ziga kugema amacumu, hari ibintu bita gukina amakobero. Gukina amakobero kwari ukubanga ikintu kimeze nk'umuzingi, kimeze nk'ipine, nk'ubu bakigeranya n'ipine, ariko bakibanga mu biti vy'umugano canke ibiti vyoroshe binonotse. Bamaze kukibanga bagaca barondera ibindi biti bigororotse canke bimeze nk'amacumu, bagaca bagitembagaza. Hajya kiriko kiratembagara rero bagahiganwa kugiteramwo amacumu, ivyo bita amakobero, kurasa amakobero mu ruzego. Nivyo kubu muri kino gihe bagira ivyo bita amasible, bakaja kurasa kugira barabe ko umuntu azogema. Ico gihe rero mu ntore barasa amakobero mu ruzego, batera amakobero amacumu yabo muri urwo ruzego ruriko ruratembagara kugira barabe nyine bashobora kugema muri urwo ruzego ruriko ruratembagara rw'umuzingi, bateramwo amacumu. Bigirwa inyuma hirya no hino, ariko bose bagateramwo amacumu. Haragera ahantu rero bateye amacumu menshi, urwo ruzego ruhagarara ukambara ya macumu. Aho baca babona ati ba bantu n'intore barazi kwerekana ko bazi gutera amakobero. Kwari gukinisha amakobero. Amakobero kuba barutse muri kino gihe, ikobero icitiranwa c'icumu mu Kirundi. Niko intore rero zatozwa canke zigishwa kugira ngo zizobe intore zirwanira igihugu.
naho rero umwami Ntare Rugamba yari yaraguye cyane imbibe z'u Burundi ku ngoma y'umwami yamukurikiye ari we Mwezi Gisabo zahavuye zigabanywa na bakavantara bahavuye batwara Uburundi. Abo bakavamahanga bakaba batwaye Uburundi babanje kugwana bikomeye n'umwami Mwezi Gisabo. Igihugu ko Ntare Rugamba yagitanze agiha Mwezi Gisabo siko cagumye caragabanijwe cane, kandi ahanini kigabanywa n'abakoroni, kitagabanijwe nuko hari abantu bateye ngo batsinde abami canke ingabo z'u Burundi. Igihugu c'u Burundi kugira kigire imbibe gifise uyu munsi habaye Ntare Rushatsi yakishinze hagizina kikitwa Burundi, ari Uburundi buvuye mu mugamba, ikirimiro n'ubututsi. Hanyuma Ntare Rugamba yagura imbibe z'igihugu kurenga uko imbibe tuzi uyu munsi ziriho z'u Burundi, kuko imbibe z'u Burundi zihari zatanzwe n'abakoroni. Nico gituma wumva no mu ruririmbo ruhayagiza igihugu bavuga ngo warapfunywe ntiwapfuye. Ushimire cyane Patiri Mariko Barenga yabo na Patiri Yohani Batista Ntahokaja banditse neza ururirimbo ruhayagiza igihugu mu gushirako ako kajambo bati warapfunywe ntiwapfuye. Igihugu c'u Burundi carapfunywe, gipfunywa n'abagitwaye mu gihe c'ubukoroni. Hari amasezerano ya Ort Milina yatwaye aka karere bavuga karimo Nike ko mu gihugu ca Tanzania k'Ingara, ngira ngo n'ubu ntihaboneka abatware beza b'igihugu bazohasaba aho hantu hagaruke, kurumva hari mu Burundi hatwagwa n'abaganwa b'Abaramba. Hanyuma ubwa kabiri Burundi yagwanye ingwano zikomeye kandi zitari zoroshe, urumva ko havuye Ntare Rugamba yaguye igihugu. N'umwami Mwezi Gisabo yagwanye na Rumariza, akongera akagwana n'Abadagi gushikaho igihugu ja mu minwe y'abakoroni. Ntare Rugamba rero kiretse kwagura igihugu, abaganwa biwe banagwanye nabo bita Banguni bavuye muri Afrika y'Epfo, bavuye kuwitwa Chaka. Ikindi no kwibutsa nuko Abarundi mu kugwana aho hose bagwanye bafatana mu nda kandi batabarana. Inshuti namwe bakunzi b'ikiganiro ako hambere, nino ngaha duhereje igice ca mbere ca kino kiganiro. Mwumvise ibitari bike kubijanye n'akahise k'igihugu cacu, abami bakoze n'ico bakoze kugira Uburundi bubeho kuva butaraba igihugu kiri hamwe gushika uko tububonye ubu. Mu gice ca kabiri ca kino kiganiro tuzobayagira mwido nido ingene imbibe umwami Rugamba yari yaragwaniye zahavuye zigabanurwa gushikaho ziri uyu munsi. Shimire cyane mwebwe mwese mwari muduteze yombi. Nkengurukire ivy'imvamutima umutumire wacu Bonfils Niyongere, umumenyesha makuru akaba akurikiranira hafi ibijanye n'akahise ku Burundi, yadufashije kuremesha kino kiganiro. Marie Ange Irakoze nije twari kumwe kuri mikro, ndabikebanuye. Imana ibandanye irinda Uburundi n'abarundi nakagaruka. Cyari kiganiro ako hambere, imigenzo amayago n'imihigo yabo hambere tubiragabana. Ako hambere tumushimire Marie Ange Irakoze, tubashimire mwese mwakurikirana amakuru akaba yanagarukiye. Shimire kandi bagenzanje batorokanije hamwe nabo mu buhinga bw'ivyuma batumye mudukurikiye atankomanzi. One zime dushemagize nabashikirije, ndabateze ndayipfuriza kuroranirwa.